ikaze mu mwanya mwiza, mu mwanya w'ijambo ry'Imana, mu mwanya mari mwiteze, mari murindiranye igishika ko muza kumva ijambo Imana yateguye ku bwacu uno munsi. Murazi rero ko tumaze iminsi turiko turiga ivy'amashure y'Imana, ishure shingiro ry'Imana. Ubu tukaba tugeze rero mu mwaka ugira kabiri w'ishure ry'Imana. Murazi rero ko mu mwaka wa mbere w'Imana twavuze ko Imana ishobora kuba mu gacerere, ikagira agacerere kadasanzwe aho nawe bigutera makenga kugeza aho wiyagiriza ivyaha utazi kubera Imana yagumye yihoreye kandi izi impamvu yahoze. Uno munsi rero turaza kwiga classe igira kabiri, mukaba muri kumwe rero na Jackson Nkeshimana. Ikigwa rero cy'uno munsi tuza kwiga ishure rya kabiri ry'Imana mu mashure y'Imana twita ishure shingiro ry'Imana. Murazi rero ko igihugu cyacu ubu tutakigira kwa kundi twara tugira amashuri mato mato bita école primaire, mugabo rero tugira ishure rigira mu 9 yitwa ishure shingiro. Ubu rero tukaba tugeze mu wa kabiri, turiko turavugana cyane cyane ko Imana ishobora kukwigisha. Hari amashure y'Imana Imana igucisha mu ishure atari ukikwanka, mugabo igomba kugukomeza, igomba kugirira neza, igomba kwikwigishirizaho, maze ni wava muri iryo shure uzovemo umeze nk'inzahabu nkuko Yobu yabivuze. Yavuze ati nimara kumvugutira nzomvamo meze nk'inzahabu. Ndazi kuri kuravuga ati mbega none ishure ry'uno munsi mbega ryojo gifashe gute, rimeze gute? Ishure ry'uno munsi nuko Imana ikurekurira mu ntambara kandi ishoboye kuyigwana. Imana irakurekurira mu ntambara kandi ishoboye kukugwanirira. Imana ikurekurira mu ntambara ubona umenga ntiyari ikenewe, mugabo Imana ikakurekurira mu ntambara kandi yo yibiza impamvu ikurekurira muri zo ntambara. Intambara z'Imana ikurekuriramo suko ibigomba kuzipfiramo, ibifise impamvu zitandukanye bigomba ko uwamwo canke impamvu zitandukanye Imana ibigomba kucamo kugira ngo ushobe gushika ku Imana igomba ko ushikako. Amashuri asanzwe bagira trimestre zitatu, ibice bitatu, nukuvuga amezi atatu agafata amezi 9, ayandi mezi 3 ugasanga barafise akaruhuko kamwe kagira indwi zibiri, akandi karuhuko kagira indwi zibiri, akandi karuhuko kanyuma kakagira amezi 2, umwaka ukabuheze. Ariko rero muri iri shure ry'Imana riratandukanye, ryo nta gahengwe ritanga, wiga amezi yose 12 y'umwaka, nuvuga ko habamo amatrimestre 4. Uno munsi rero turaza kuvugana rero cyane cyane kuri iryo shure ry'Imana, kandi tuza gushingira cyane kuri trimestre 4 z'Imana. Nta vacancy bamwo, ni bice 4 by'Imana. Murazi ko igice kimwe kimara amezi 3, yoyo rero na 3 ane yose akwiye. Nizo mpamvu rero 4 zituma Imana ikurekurira muri iyo ntambara. Nakubwiye ko ishure rigira kabiri ari uko Imana ikurekurira mu ntambara, kandi ntambara ubona umenga ntiyari ikenewe, kandi ntambara ubona umenga urarenganijwe, kandi ntambara ubona umenga birabaye nabi cyane, ariko Imana ikakurekurirayo ku mpamvu 4 zonyene. Reka twige impamvu imwe ituma Imana ikurekurira mu ntambara. Impamvu ya mbere ituma Imana irekura umuntu mu ntambara, uvyandike, ndizera ko wafasha agakaramu n'agakaye canke n'ahantu wandika, kuko twavuze ko turiko turiga nukwiga uzura vyandika. Impamvu ya mbere ituma Imana ikurekurira mu ntambara, intambara ubona umenga ntiyari ikenewe, intambara umenga irakabije, irakomeye cyane, irahambaye gose, intambara atari y'amasasu, atari inkoho, atari y'amagrenade, mugabo intambara iciye mu buryo bw'impemu canke y'umubiri, aho abo muhangana ubabona n'amaso y'umubiri. Icambere na mbere gituma Imana ikurekurira mu ntambara nukugira ngo ikumenyereze intambara. Yes. Mu ntambara kweri, inshire mu ntambara kugira ngo imenyereze mu ntambara. Igushira mu ntambara kugira ngo ikumenyereze intambara. Abasirikare bari kwatumviriza cyangwa abapolisi barabizi ko kugira ngo ubu umupolisi cyangwa umusirikare sinibaza kuva ku ishure ngo nyene bakaca kwambika tenue ati kuva no munsi ubaye komanda, ubundi atubaye major, ubundi nawe atubaye colonel, ubundi nawe atubaye caporal, nuwo bagize caporal chef, nuwo bagize nde. Oya, urabica ubanza kumenyerezwa, barakwigisha, bakakwigisha, sinzi ngene babigisha, nibo babizi, mugabo ivyo byose ntibabigisha ivyoroshe, kuko ndibuka ko tukira abana twarabona abasirikare baca ku migozi
urumva rero ko bitari ibintu byoroshe cyane, ni ikintu ubanza gukorera, kandi hariho na bamwe bapfira mu kuyimenyereza iby'intambara. Ni ukuvuga ko icyambere na mbere Imana ikubwirira ikumenyereza intambara kugira ngo uzogwane urugamba runesha, ubanza kugwiga, ubanza guca muri seyi y'Imana, ukabanza kuvyigishwa. Nico kintu cyambere, niyo mpamvu ya mbere Imana ikurekurira mu ntambara, ikurekurira intambara kugira ngo izikumenyereze. Usomye mu Bacamanza igice cya 3 ku murongo wa mbere kugeza kwa 2, reka tuhasome igitabo cy'Abacamanza igice cya 3 ku murongo wa mbere kugeza kwa 2, dusome mu izina rya Yesu. Ati aya niyo mahanga uhoraho yaretse kugira ngo ayageragereshe Abisirayeli, cyane cyane abatigeze kubona intambara zabaye i Kanani. Icyo yagomba gusa kwari kugira ngo abarutse hanyuma bo mu Bisirayeli bamenyerezwe iby'intambara, abyigishe abatigeze kubimenya ubwa mbere. Imana ihabwe icubahiro. Imana yararetse Abisirayeli baja mu rugamba, kandi atari uko abo bansi babo bari bankanye bya sana canke byatari gose, ariko Imana ikareka ko baja mu ntambara kugira ngo ibamenyereze intambara, imenyereza Abisirayeli intambara. Nuvuga ko abambere bari bakuze ubwa mbere, bari baraciye mu rugamba kandi bari barameze kumenyera. Mugabo hari abari bamaze kwaruka, abarutse mu nyuma, ni kwijambo ry'Imana ritubwira Imana irabarekurira mu ntambara kugira ngo ibamenyereze urugamba. Ico cyonyene ni nayo mpamvu nawe Imana yaretse uca muri ibyo bibazo byose kugira ngo ikumenyereze intambara. Icyambere muri ayo matrimestre ane tuvuze agize ishure ry'umwaka wa 2 wawe, turo tuvugana ku bijanye n'ishure ry'Imana. Imana yakuretse kugira ngo uje muri ugo rugamba, kugira ngo ico cyonyene gusa kugira ngo kumenyereze urugamba. Ukazubona umuntu umenga ntaco mwapfa, mugabo uno munsi mugize ico mupfa, atari uko moba mari abantu babi, wanashaka ugasanga ntabwo uri umuntu mubi, canke nuwo wundi ugasanga si umuntu mubi, mugabo Imana ikabikora kugira ngo imenyereze gusa intambara, ikumenyereze intambara, kuko biri imbere birakaze kandi birakomeye cyane, kandi nutamenyera intambara hakiri kare, ivyejo ntuzobishobora canke ivyahijya ejo ntuzobishobora. Niyo mpamvu Imana yashimye kwibanza kukumenyereza intambara. Niyo mpamvu ubona umenga Imana yaraguhezivye gatonya kugira ngo munyuma isubirizeho kwakire, kandi ikwibagize izo ntambara zose wabayemwo. Hari igihe uja mu ntambara ukabona umenga birakaze cyane gose, kandi ukamenga urababaye gose, kandi ukanakomereka mu buryo bw'impemu, ibironda bikaba byinshi cyane. Wahamagara Imana ikihorera, ikagushira mu ishure rya mbere rya silence, aho utaba ucumva ikintu na kimwe Imana ivuga. Imana ikihorera, ukavuga ubwa mbere ntiyumve, ubwa kabiri ukaba yumva mugabo ntiyikwishure, kandi izi kuvuga kandi izi kumva, byose bimeze neza. Itagwaye urazi ko itagwara, itafashe ingendo urazi ko itafata ingendo, uzi ko uko Imana imeze kose mugabo ntiyagire ikintu na kimwe kwishura, ukabuki ikagushira mu ishure rya mbere. Muri uwo mwanya maze ikakurekurira muri iyo ntambara kugira ngo izo kumenyereza intambara, mugabo mu nyuma intambara iheze akacaza imbere yawe, akacaza hafi yawe, kandi akaguhumuriza. Iyo ni mpamvu ya mbere ituma Imana iturekurira mu ntambara. Navuze ni ishure rigira 2 rivuga riti Imana ikurekurira mu ntambara kandi itananiwe kurugwana, kandi itananiwe kukugwanirira, kandi itananiwe kuzibira ngo nturinde uja muri iyo ntambara, kandi itarinze, kandi ishoboye kukuzibira n'abansi bawe, ishoboye kuzibira abansi bawe bakagerera kure. Imana ihabwe icubahiro. Reka dusome ikigira 2, ni Abacamanza igice cya 2 ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 23. Nuvuga impamvu igira 2 ituma Imana ikurekurira mu ntambara, nukugira ngo ugumye inzira y'Imana. Amen. Nukugira ngo ugumye inzira y'Imana, kuko urabizi nawe iminsi yose warudibamye bimeze neza, ntabwo wigeze wegera Imana, ntabwo wigeze ubona kumenga woba hafi y'Imana, ariko igihe cyose habaye ingorane nico gihe cyose wigeze kwegera Imana. Sasa Imana iraza abantu ukuntu bameze, iraza amasysteme yacu, iraza ukuntu twe tuyigirira ibintu umenga sinzi. Igihe ubona ko ibintu byose bimeze neza niwigera wiyumvira Imana, mugabo bimaze kononekara kenshi urarondera Imana. Sasa Imana irabizi, niyo mpamvu turekurira mu ntambara kugira ngo tuyirondere, utangure gusenga. Reka dusome ni igitabo cy'Abacamanza igice cya 2 ku murongo wa 20 kugeza kuri 23. Dusome mu izina rya Yesu. Maze uburake bw'Uhoraho buziriringira Abisirayeli
akavuga ati rihanga ko ryishe isezerano ryanje nasezeranye n'abasekuruza ntibaryumvire, nanje guhera ubu sinzokongera kwirukana ihanga na rimwe ngo ribabise muyo Yosuwa yasizeho igihe yapfa, kugira ngo Abisirayeli ndabageragereshe ayo mahanga ndabe ko boruha bakagumya inzira yanje bakayigenderamo nkuko basekuruza bayigendeyemo, canke ko bazokwanka. Nico cyatumye Uhoraho areka ayo mahanga ntayirukane n'ingoga kandi ntiyagomoreye Yosuwa. Imana ihabwa icubahiro. Urumva ko Imana yaretse amahanga imbere y'Abisirayeli kugira ngo impamvu imwe gusa irabe ko bogumya inzira y'Imana. Amena, amena. Niyo mpamvu nawe muri ivyo bibazo urimo uzubona umenga birakaze cyane, Imana ikabona ati no mukize ibi bintu kuri no munsi, canke noreka ntihagire n'ikintu na kimwe kimubako, canke ntihagire n'intambara n'imwe imushikako. Uyu muntu ningene ndamuzi, uyu muntu ngene ndamuzi ntashobora kugenda atamvuyeko, ariko kugira ngo agumye inzira yanje reka ndamurekere muri ibi bibazo. Tuvuganye ukuri, turi babiri je na wewe, naho umenga impande yawe hari undi muntu uti Jack ari abandi bantu bari kwatumva. Okay, dufate ko hari n'abandi batumva, uwo wese atumva dufate ko ari jewe nawe. Ataje abarozi baze barakinda mu ijoro ku nzu yawe, wowe bibaza ko uzuravyuka mu ijoro gusenga? Bajya abarozi bama baje bagakinda, bajya abantu bama baje bagakubita abana bawe, babandi bama baza bakakubwira ko bava kwirukanisha mu kazi, babandi bama bagutera ubwoba ko bava kwica canke bakwicishe. Abo nibo batuma ugumya inzira y'Imana. Na yahandi ibintu byose bibaye vyiza, wewe ningene Imana ikuzi, wewe ningene usigaye wigenza. Imana ikivuga ati ndakuzi, ndazi ingene wifashe, ndazi ingene umeze, ntiwogenda utamvuye ko mu gihe usanga atangorane n'imwe ufise. Ugiye uraronka amahera yo gufungura bitakugoye na gato, ibintu byose bimeze neza, Imana irabona ko wewe ningene umeze udashobora kwigamburukira ngo bigende neza kandi ngo bisubire ku murongo nkuko byategerezwa kumera. Ariko Imana ibona ati uyu muntu wanje ngene ndamukunda cyane kandi singomba kwamva hafi, reka mbandanye ndamurekurira muri izi ntambara, reka ndamushire muri trimestre ya kabiri y'umwaka wa kabiri nyene ariyo yo kugwanywa n'abantu, yo kugwanywa n'ibintu. Ukazubona abantu warugiriye neza nibo baguhagurukiye kukugwanya, ugasanga abantu gaburira nibo bariko barakuvuga nabi, ugasanga abantu pangiye inzu nibo bariko bakuvuga nabi canke bariko gukorera ikibi, ugasanga intambara iri kwiraba nawe ukiyumvira mbega ibintu byavuye he, ukiyumvira ati mbega Mana wewe urihe ko ushobora kundekurira mu ntambara nkizi. Imana ntabwo yakurekuriye mu ntambara ngo nuko itwanka canke nuko itagukunda, ariko igomba ikintu kimwe gusa, ikigira kabiri ibigomba ko ugumya inzira zayo. Twavuze ko icyambere ibigomba ko umenyerezwa intambara. Urazi n'inyoni ko mukumenyereza ibyana byazo kuguruka ko ibanza ikagenda hejuru ikakirekurira mu kirere, maze yabona ko umwana w'inyoni igirigwe hasi cyane itega amababa ikayitora. Imana rero ubwa mbere ibanza kumenyereza intambara, umaze kumenyera intambara ikacikureka rero kandi ahandi gato muri trimestre ya kabiri y'umwaka ugira kabiri. Aho rero ibikurekuriye rero ko kugira ngo ugumye inzira yayo, kugira ngo ukomere unagumye inzira yayo, n'ahandi nireka kugushira muri zo ntambara. Imana rero ibibizi irabibona, ibibona ati uyu muntu ninamureka akagira amahoro meza cyane, byose bikagenda neza mu rugo rwiwe, ntazokwigera ngarukako. Ariko ndetse nanje nkamugirira uku, nkarekura aha, nkarekura naha, uyu muntu ndazi ko azongumya kandi azomba hafi. Niyo mpamvu rero Imana ibigira, kandi ntibaze ko ibigira ngo iraguhanka canke bimeze uku canke kuriya, ibigira kugira ngo ugumye inzira y'Imana. Ikigira gatatu rero muri trimestre ya gatatu y'umwaka wa kabiri tugo tuvugana amashure y'Imana, tugeze mu mwaka wa kabiri w'ishure y'Imana, kandi ndagutumiye ntuzubure kukurikirana amashure yandi akurikira. Navuze ni ishure rigira kabiri Imana ikurekuriramu, ni ishure rikubwira ko Imana ikurekurira mu ntambara atari uko ikwanka, mugabo ifise impamvu zine ziri mu matrimestre ane nyene. Hari impamvu zine Imana ibigomba gushikako kugira ngo wewe ikurekurire mu ntambara kandi bitari binaniye kugwana urugamba.
reka nkwereke ikigira gatatu Imana ibigomba kukugeza canke mu kirundi cyaha mu gisagara no kugupima. Imana ikakurekera mu ntambara kugira ngo igupime irabe ubwizigirwa bwawe, irabe aho ugeza, irabe ingene uvyifatamo, irabe ingene ubimeze. Ariko imbere yuko nkubwira ni ibigomba kugupima canke kukugeza, ngira ndakubwire ni wapimwa maze ukaboneka ko ushoboye, Imana birayishimisha. Ariko ni wapimwa ukaboneka ko udashoboye, Imana ntabwo bishimisha. Niyo mashuri Imana igucishamo kugira ngo nawe uzogeraho Imana igomba ko ushika. Ishure ry'Imana rero buriya ntiyoroshe, uva mu mwaka umwe ukaja mu wundi mwaka w'ishure, kandi ni warimenya uja murindi ukaja murindi, kandi uko ugenda umenya ni kuzoheza amashuri yawe imbere y'igihe. Reka dusome mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice c'8 ku murongo wa 2. Dusome igitabo cyo gusubira mu byagezwe igice c'8 ku murongo wa 2. Tusome mu izina rya Yesu. Kandi muze mwibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa Uhoraho Imana yanyu yabarongoye mw'iyi myaka uko ari 40, kugira ngo abacishe bugufi. Cyo cyambere abagerageze amenye ibiri mu mitima yanyu, yuko muzokwitondera ivyagezwe vyiwe canke ko mutazovyitondera. Imana idufashe cyane. Imana ikagucisha muri ivyo bibazo kugira ngo ikugeze, ibanze gucishe bugufi kugira ngo umunsi izogushitsa ko amasezerano yayo uzobe wamaze kumenya kubumbwa n'ivyo nuko bimeze. Ariko cyane cyane kugira ngo isuzume umutima wawe, igupime mu kirundi cyaha mu gisagara, ikugeze irabe ko uzokwitondera ivyagezwe vyayo. Hari igihe Imana igupima ikagushira ahantu hakomeye cyane, ikagomba kuraba ingene uvyifatamwo. Dufata akarorero, wowe ushobora kuba uri umukozi ukorera amahera nk'ibihumbi 10, maze wamara kuba ukore ibihumbi 10, umupatro wawe akakuzeza amahera arenga miliyoni 10 kandi amahera ataharuye. Nukuvuga akaba yaguhaye rudandaza umudandariza, akona akarorero akagura urudandazwa umudandariza akakubwira ati uzodandaze ati kilo uguhaye ku 800 umuhe, uguha ku 200 umuhe, uguha ku 500 umuhe, ubanze umucire kuri 2000, umucire 2000, ariko ayinjira arashobora kubaya mugabo ayo baguha yose yakire. Nuvuga na mahera dakonoroye. Muri ico gihe ugasanga ugurishije ibintu bigera ku miliyoni 10. Imana nayo ibigira ku mpamvu kugira ngo igupimire abo umutima wawe. Muri ako kanya nyene mupatro wawe akakubwira ati amahera yanje ntuzukoreko kandi uvyubahirize. Mukanyi sase umwana akagwara, wamujana kwa muganga bakagusaba kosi y'ibihumbi 200, nawe uhembwa ibihumbi 10. Wabaza patro ati oya ntukoreko, ati ayi wawe uhembwa ndayaguha ibihumbi 10 vyawe, ayandi ntukoreko. Nawe ukibuka ingene amahera yiwe atazwi igitigiri, kandi nawe ukuramo ibihumbi 100 cyangwa miliyoni 1 ntavyo upfamenye. Ariko Imana ikagushira muri ivyo kugira ngo ikugeze, irabe ubwizigirwa bwawe, igupime irabe aho ugeza mu vyagakiza. Imana rero ifise ukuntu ipima abantu, igushira mu bintu vyiza canke bibi kugira ngo igupimireho. Nawe muri uwo mwanya ukaraba umwana arakurembanye, ukaraba ingene bagusavye kosyo, wiruka ku nshuti n'abagenzi bose bakakubwira ati nta mahera dufise, ugata umutwe ugahangayika, ukiyumvira icyo uburi bukore ukabura. Cyangwa ugasanga mu nzu barakwirukanye kubera ufise amadeni y'inzu, bikanka uko uvyifatamo, cyangwa ukabura aya déplacement ukazura taha mu mvura bigakomera, ukabura ya bus, kandi ubitse miliyoni birenga 10 kandi bitazwi n'igitigiri, bitazwi igiharuro na nyene vyo. Imana ikagushira muri ivyo, mugabo izi impamvu yagushize muri ivyo. Cyangwa ugasanga Imana igushize mu akazi biba bikomeye cyane, cyangwa akazi banywa inzoga cyane, cyangwa akazi karimo amageragezo y'ubusambanyi bikomeye cyane, cyangwa Imana ikakurekurira ahantu ibona ko hari abantu bagoye cyane, bazi gutukana cyangwa bazi kuvuga nabi cyane, cyangwa bazi kuzenderezanya cyane. Imana ikabigomba ko ikurindirira abe gusa ukuza kuvyifatamwo, ingene uza kuvyigenzamo. Ndizera ko ujya musore Yosefu kwa muka Potifa yari ishure, Imana yamuretse ahantu kugira ngo imupimireho. Muka Potifa agira ivyo byose agira, avuga ivyo byose avuga, kugira ngo Imana irabe ko umutima wa Yosefu wohava umera gute. Imana ntigerageza umuntu, mugabo iramupima canke iramugeza kugira ngo irabe aho umuntu ageza. Reka nkwa karorero, usomye muri Yohana 6 ku murongo wa 5 kugeza kuri 6, urabona ingene Yesu yigeze nawe nyene kugeza
abigishwa biwe. Reka dusome aho hantu Yohana 6 ku murongo wa 5 kugeza kuri 6 havuga ati Yesu yunamuye amaso abona ishengero ryinshi riza kuri we, abaza Filipo ati tugurira hehe imitsima ngo bajye bose. Icyatumye avuga cyo kwari kumugeza kuko ubwiwe yarazi icyo agira kore. Aho niyo bikomereye rero. Imana ikora ibintu kugira ngo ikugeze kuko yo yirazi inyishu. Arakubaza ikibazo nk'umwigisha akakubaza ikibazo azi inyishu. Yesu abaza Filipo ati none twokura hehe ibiryo tuza guha abantu cyangwa injya tuza guha abantu. Mugabo we yarazi icyo agomba kore. Mugabo akabaza Filipo kandi azi ko akora ikintu. Imana ikakugirira ukuntu ikareka uwo mufiyanse wawe, izi ko mutazobana ikamurekurira ngaho kuri wewe, kandi izi ko umukobwa nyene ari umusambanyi agomba kurondera ingena kugwisha. Imana ikabigomba ikupime irabe ko wewe biza kugenda gute, kuko mu nyuma zo guha mission nini ikomeye cyane. Rero kagomba kuraba ko kuri iyo mission ya mbere aguhaye ko izokunanira. Nivyakunanira nukuvuga ko wewe mission iguriya kabiri ikomeye cyane. Ivyiza Imana iba yaguteguriye vyiza cyane kandi vyinshi nibiba bikigushikiriye kubera iki? Ku mpamvu zuko wewe wananiwe. Imana rero mu cigwa cyayo muri trimestre yayo ya 3 mu mwaka wa 2 tuvuze turiko turigamo ishure ry'Imana, turiko twiga ishure shingiro ry'Imana. Ikigira gatatu muri ivyo by'ishure rya 2, ishure rivuga riti Imana ikurekurira mu ntambara kandi itarinaniwe kuzigwana kandi itarinaniwe kugukiza. Muri uwo mwanya rero Imana ibigomba kugupima. Imana ibigomba gupima agakiza kawe aho kageza, ibigomba gupima ivyawe aho bigeza, maze nawe kwa kundi wahora wigirisha wivugisha ngo Mana ndagukunda, ugeze muri louange na adoration baririmba karirimbo nawe ukakaririmbamo nk'uko umenga nawe urimwo, ukazuvuga ngo Yesu ndagukunda, ngo sinzoguhemukira, ngo sinzokuvako, sinzoguheba, ndagukunda. Imana irihorera ikavuga ati reka mbe ndindiriye gatonya ndamucishe kwanza mu gipimo, naca mu gipimo karengana niyo nzomenya ko ivyo ariko aravuga ko ari byo. Ikimenyamenya wobaza Yobu, yobikubwira ingene Imana yamucishije aho hantu kandi yavuye hameze neza, kandi yaravuze ijambo ryiza ati nimvamo ati iriko iramvugutira, ati nimara kumvugutira nzovamo meze nk'inzahabu. Iyumvire ikindi gipima Imana yapimye abantu bayo, yarigeze gupima Eliya ipima n'umupfakazi. Iyumvire umupfakazi afisi ifu nkenya cyane ipimwa kurushi, avuga ati ninaheza kuyijya, ninaheza gufungura ncamfaje n'umwana wanje. Ariko Imana ikamutuma Eliya nawe n'umuntu yarameze neza yibereho neza. Imana ikamutuma ku mupfakazi akenye nk'uwo ngo abari wagenda kugira ngo amugaburire. Cyari ikintu umenga n'ugupimwa, ugasanga umuntu nka Eliya kumutuma ku mupfakazi. Dufata akarorero nk'umuntu akomeye ngaha muri iki gihugu, wibaze akarungikwa ku mupfakazi ati genda umubwire ko je nkubwiye ko akwiye kugucumbira ubugari. Iyumvira ingene wotangura kubibwira umuntu bwa mbere na mbere kandi umupfakazi, kandi ubona ko ari umukene ariko aratoragura udukwi. Umupfakazi nawe kikaba ikibazo. Iyumvira umuntu w'umutegetsi cyangwa umuntu akomeye nk'uwo, kuzi wawe nawe n'ivyo ujye wo munsi nivyo usigaranye uvuga ati ninabijya mpava nca nitaba Imana mu kanya isase. None haje undi muntu udashobora no guha utuntu dukenya, kandi utuntu menga ni ntore imwe yonyene, mbega mutusangira gute, mudusabikanya gute? Byabaye ishure nabo kuri bo abo babiri bose, ariko baranesheje kandi bigenda neza. Ishure rero ry'Imana riratandukanye n'ishure ry'abana b'abantu, ariko kandi rirafise naho rihurira n'ishure ry'abana b'abantu. Trimestre igira 4 yo mu ishure rya 2, ndiko ndavuga ishure ry'Imana rya 2, twavuze ko Imana ikurekurira mu ntambara, ikakurekurira mu ntambara kandi izi kuzigwana, kandi yarishowe no kukuzibira kugira ngo ntugwe muri izo ntambara canke nako nturinde uja muri izo ntambara. Hari kindi kintu Imana ikora, ikurekurira mu ntambara. Icya 4 rero, ikurekurira mu ntambara kugira ngo igutere kwihangana. Nimba utarashobora kumenya kwihangana, nukuvuga ko nibiri imbere udashobora kuzobishikako, kuko nturamenya ingene bihangana. Imana rero ikurekurira mu ntambara kugira ngo irabe ingene uza kwihangana, kugira ngo inakwigishirizeho kwihangana. Ivyo ni ivyigwa Imana yigisha abantu kugira ngo bashobore kumenya ivyayo,
bashobore kumenya ivy'Imana. Hari kindi gihe uja kwiga teoloji mu ishure kanaka, muri kaminuza kanaka, bikaba ivy'ubwenge vy'umubiri gusa, ariko Imana ibigomba kukwigisha ivy'imwemu. Urashobora kuba warize teoloji cyangwa utanayize, uko uba warabaye kose Imana ivyo ntibiraba, ariko yo ifise amashure yayo, kandi uhera muri primaire canke mu ishure shingiro, ukatangura muri école fondamentale y'Imana. Muri école fondamentale y'Imana canke ishure shingiro y'Imana, ibigomba igushira kwanza kwishingiro rya mbere, kwifatiro rya mbere, ubanze umenye ivyi ni byangombwa vya mbere utegereza kumenya. Imana nidushoboza tuzobandanya twiga kugeza wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, w'indwi, w'umunani, w'icenda, maze twinjire mu ishure ryisumbuye, maze twinjire muri kaminuza y'Imana. Imana yo kugirira neza ibi vyigwa vyose ukazobiheza, tuzokwama tuvyiga uko iminsi yose nk'aya mango. Iyi minsi yose nk'uwo munsi nyene nk'aya mango nyene tuzokwama twiga ishure nk'iri. Trimestre igira kane yo mu ishure rya kabiri, Imana ikurekurira muri izo ntambara kugira ngo bigutere kwihangana. Reka dusome Abaroma 5 ku murongo wa 3 kugeza ku wa 4. Abaroma 5 ku murongo wa 3 kugeza ku wa 4. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi si ivyo vyonyene, ariko kandi tunezererwe n'amarushwa yacu, kuko tuzi yuko amarushwa atera ukwihangana, kandi ukwihangana gutera kudatsindwa no kugeragezwa, kudatsindwa no kugeragezwa gutera kwizigira ibitaraba. Imana ihabwe icubahiro. Ikurekurira muri izo ntambara kugira ngo bigutere kwihangana. Wowe ubwawe urabona kumenga intambara zabaye nyinshi cyane, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta cyatugerageje kiruta uko tocihanganira. Izo ntambara zose uri kuracamwo, ivyo bibazo byose uri kuracamwo, uko bisa kose, uko bimeze kose, Imana yabikuretsemo ku mpamvu zine zonyene. Impamvu ya mbere kwari kugira ngo akumenyereze intambara. Impamvu igira kabiri kwari kugira ngo ugumye inzira y'Imana. Impamvu igira kabiri igatatu kwari kugira ngo igupime canke ikugeze irabe agakiza kawe aho kagera, ko uzoshobora kuzigama ivyo mu nyuma niguha ivyo mu nyuma. Maze ikigira kane gituma Imana ikurekura muri izo ntambara urimwo, ni kugira ngo bigutere kwihangana. Intambara urimo rero ni uyizi kuruta uko je ndayizi. Yaba ari intambara y'umunwa, yaba ari intambara y'amatwi, y'amaso, yaba ari intambara y'ababanyi canke inshuti n'abagenzi, yaba intambara yo ku rusengero iwanyu canke mu kazi canke mu biki, ntavyo nobanzi. Mugabo ico nkubwiye cyo nuko izo ntambara urimo zifise impamvu, kandi impamvu uri muri izo ntambara ni Imana yarekuye kuja muri izo ntambara. Nimba uri umuntu umaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, kuko umaze kumwakira Yesu ubu maze kuba uwiwe, acagucisha muri seyi. Nukuvuga ko umaze kwiyandikisha mu gisirikare cy'Imana, Imana igucisha muri seyi canke igucisha hahandi bamenyerereza abagwanyi canke abantu b'abanyentambara canke abasirikare canke abapolisi, kugira ngo banze umenyera intambara. Ubwa mbere numara kumenyera intambara, ikigugumya rero ugume mu nzira yayo uri uw'Imana nyene, maze ikakigucisha mu zindi ntambara zo kugupima, maze ikagucisha kandi mu zindi ntambara zo kugira ngo bigutere kwihangana. Maze numara kumenya kwihangana uca usohoka ivy'intambara, nta ntambara nimwe zo gukanga, kuko uzoba umaze kumenya kwihangana. Naho bazoza bagucira amate mu maso, uzoba umaze kumenya kwihangana. Naho umuntu azoza gukwega amatwi, uzoba umaze kumenya kwihangana. Naho ku rusengero bo gutuka canke ku kazi canke bimeze gute, uko bimeze kose, izo ntambara uri kuracamwo, Imana ibigomba ko umenya kuzihanganira. Ariko ngira nkubwira iyindi nkuru nshasha utaruzi, nuko Imana igira ikugwanirire muri izo ntambara zawe zose. Vuga uti amena. Uhoraho aratugwanirira mu ntambara zacu zose, na ni nawe agira kugwanirire muri izo ntambara urimwo zose. Reka dusome muri iki gitabo cyo Kuvayo 14 ku murongo wa 14. Kuvayo 14 kuri 14 havuga hati, Uhoraho niwe agira ngo abagwanirire, namwe nimwinumire gusa. Iyaba nari kuba ndi wewe nari kuca mvuga ati amena gose cyane, nuri hanze akavyumva canke nutwicaranya akavyumva canke nuri hirya no hino akumva. Reka ndarisubiremo, ni mu Kuvayo, ni gitabo cyo Kuvayo 14:14. Ntibigoye no gufata mu mutwe. Kuvayo 14:14. Uhoraho niwe agira ngo abagwanirire, namwe nimwinumire gusa. Amena. Iyo ntambara uri kuragwana urumva rero ko atari yawe. Noneho Imana imaze kugupima,
Imana imaze kumenyereza intambara, Imana imaze kubona ingene ugumye inzira yayo, Imana imaze kumenyereza ingene wihangana, noneho igirirwa n'urugamba yonyene. Uko byakabaye kose, uko bakubwiye kose, uko byagenze kose, nibigutera ubwoba, nibiguhagarika umutima, kuko Uhoraho wenyene ni wahagurutse kugira ngo akugwanire. Imana igira igwane n'abakugwanya, Imana igira ikugwanirire ije mu ruhande rwawe, Imana igira ihagurukire abantu bose baguhagurukiye, Imana igira ivugane n'abahora bakuvugisha nabi. Ndagomba nimba ari wowe ndiko ndabwira uza uravuga ati amena. Imana igira ivugane n'abo bantu bakuvuze nabi, Imana igira irabe abo bantu bakuravye nabi, Imana igira igwane n'abo bantu bakugwanije, Imana igira ihagurukire abo bantu bose bari baguhagurukiye, Imana igira ikora igitangaza mu bugingo bwawe, Imana igira ihindure kahise kawe. Uko bari bakuzi, Imana igira guhindurira izina, amazina bakwise, Imana igira yahindure ikugirira yandi mazina mashasha. Uko bari bakuzi, Imana igira guhindurira ikugirira ikundi kuntu gushasha, kuko Imana yamaramaje kukugwanirira, kuko igomba kwiba mu ruhande rwawe nawe ube mu ruhande rwayo. Nimba wamaze kumenyera kuri izi ntambara, maze ukamenya n'ingene ugwana urugamba, maze ukamenya n'ingene unesha. Ariko ndababaje cyane n'umuntu ataramwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Umuntu azi ko ataramenya Yesu Kristo, ataramwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, ndagusavye n'ukuri wihane uno munsi umwakire, maze ndagusengere. Nimba utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, reka usubiremo ano majambo kugira ngo uno munsi umwakire. Vuga uti mwami Yesu, ndemera ko ndi umunyavyaha, ndaje imbere yawe kugira ngo umparire, umpanagure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, nanje nze mbane nawe ibihe byose, mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Ubu rero ngira ndagusengere, sengere n'umuntu wese ari mu ntambara, sengere n'umuntu wese kandi afise umutwaro uyu canke uriya, kugira ngo Imana ikugirire neza. Reka dusenge. Mwami Yesu, ugira neza kandi ugororotse, ndakweretse mwene data aremeye kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Yagendeye muri byinshi cyane kandi bikubabaje, yarananiwe henshi cyane, yarasambanye, yarivye, yaricanye, yarasahuye, yarakoze ibintu bibi cyane, yaravuze abandi nabi, yarakoze ibintu bitameze neza. Mwami Yesu, ndagusaba kugira ngo umuharire, amaraso yawe yayandi yavuye Igorogota ashobore kumuharira, ashobore kumweza gose, kuva uno munsi yitwe uwejejwe wawe, ntabacitwa kandi wa munyavyaha, ariko kandi yitwe uwawe yejejwe n'amaraso yawe. Yesu Kristo, ndagusaba ko wo mwandika mu gitabo cy'ubugingo, nawe azobane nawe ibihe byose. Ndakweretse undi mwene data kandi afise ingwara, n'uwundi afise ibibazo, n'uwundi yananiwe mu rugamba. Yesu, ndagomba kubashoboza mu rugamba barimwo. Erabu yari mu ngorane z'ingwara, yaragwaraguritse kenshi, hari ingwara bamubwiye ko zidashobora gukira, hari ingwara bamubwiye ko bidakunda, hari ingwara bamubwiye ko bitazoshoboka, ariko Yesu, ndazi ko iwawe atana kimwe kidashoboka. Uvuze ijambo rimwe gusa byose babihindutse. Ndagomba Yesu kugira icyo uvuze, ndagomba Yesu ko wogira icyo ukoze. Rino shure uno mwene data arimwo, mugirire neza, azorirengana amahoro. Arababaye cyane, ariko ararira mosozi, umutima uratuntuye, umutima uravyimbye, nabona aho ari buce, nabona inzira nimwe, abona nk'uko umenga waramutaye. Ariko Yesu, mugirire neza, umube hafi, kandi umube hafi mwami, kandi umuhumurize, ngo ni wowe ugira utugwanirire, ngo tuyihagararire gusa, nawe ugwana urugamba. Tugomba mwami koza kugwana urugamba, ko turazi ko ari wowe ushoboye, ko turazi ko ari wowe uhambaye, ko turazi ko ari wowe urusha bose kandi urusha byose. Icubahiro kibi cyawe, ukunesha kubu kwawe, ukuganza kubu kwawe. Reka isi yose imenye kuri Imana, reka isi yose imenye kuhambaye, reka isi yose imenye ku ukomeye cyane, urusha bose kandi urusha byose. Icubahiro kibi cyawe Mana, ndamusengeye nizeye kuza kubikora, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu, amen. Mwari kumwe na Jackson Nkeshimana. Mufise icyo mubaza, mugomba ko twobafasha cyane, mugomba kutunganira,
murashobora kutwakura canke mukatwandikira kuri 79 57 14 29 79 57 14 29 canke 75 57 14 29 75 57 14 29. Imana ibagirire neza.